urondeye restaurant nziza igezweho iteka neza kandi bisukuye urabura nyarukire muri restaurant Pilgrim. Wifuza gufungura poulet iteguye neza zirahari, bakufitiye n'ubwoko bw'amapiza atandukanye, pizza vegetalien, pizza au poulet n'izindi zitandukanye. Si ibyo gusa, restaurant Pilgrim bagufitiye na hoteli, tutibagiye n'ama ice cream kubifuza gukora ama anniversaire. N'ikibanza cyiza gitomoye iri mu gisagara ca Bujumbura, ibarabara bitiriwe Boulevard du Pruna inimero 17 impandi ya magaze budget. Ubugingo bushasha ni kubene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana umutange imibiri yayo ibi bimazi byera bihimbara Imana niko kwikorera ko mukongera ikimazi nimeshushanywa n'ivy'iki gihe amara muhinduke rwose mugize imitima myinshi. Abantu bakera kwete ndabakunda sana kandi bari babaye mu gakiza byoroshe, bo batanga ibimazi bagatanga inka bagatanga intama bagatanga inkunde bagatanga impene, ariko uyu munsi twe dutanga imibiri yacu kugira ngo ibimazi vyera bizima ubihimbara Uhoraho. Amen amen. Ngo ninde yaremanye umutima w'Uhoraho? Wacanye ninde yabaye umujyanama wiwe? Wacanye ninde yabanje kumuha kandi abazokwishurwa? Kuko ninde ni twebwe. karibu aruguru kaze kaze amahoro Amahoro. we Bigomba kunyica muri imbone. okay katumari dusanga kwazo imbere ko tugarira byinshi. Oraho kibirenge kizima tugushimiye kuri Mana nziza, tugushimiye ko guca bukiruka twiyereka aducera n'amashimwe hezagira wowe mwene data imbere kutugendera abe Mana utuzigame ibyo tuganira byose bigwicubahiro. Amen. Kaze mitwa bande rero Ekospas. Wari muzi Ya, umuntu nabakicaho ahantu ko twimana muri ibi bice mbamo. yego Aca ngangira ngahi wanyu. nijewe kabisa. Kaze Ko uko twimana. Je nagomba mwifashe. Musagire iherezo ryiza. kirezo kizi Yego. kubera Ya birambonera rwose. Musengere ko nakutahu Imana izomuherezo ryiza. ryari Izobibona ko hageze ko nitaba Imana. none muri make ugomba gusigura iki? Je mu bisanzwe nsanzwe ndi umusuma. Ko kazi nsanzwe Usanzwe uri umusuma? yego. Waramaze kuvyakira ati je ndi umusuma ni inkori ibi? Ko ndabikoze imyaka itari mike. Umwami Yesu arakuzigamye. Koze imyaka itari mike ndi umusuma, ora mu miteko y'abantu. Wanitse agahuzu mu karere mbamwe nta muntu ashobora kunyanikirana ikirato nagume agihanze amaso. Cyangwa nyanikirana agahuzu nagume agahanze amaso. Turabana ku kajisho asamara gusa yinjira mu nzu nanjye ndagakubita mu ntuzenye mu mupira nk'abashyo. Mama Boris hano urizo muzu urabaho zishira. Ntabwo nshobora gutwara kuko nibwe naje kwihana. Byari hari umuntu nakiriye nabi. Uri kuratura kandi je kugimana rivuga ngo niyo yo kwizigirwa kandi ngo mwaturisha ibyaha byanyu akanywa ngo nayo ngo niyo kwizigirwa izoba hariya. Amen. Kandi je kugimana riravuga ngo nubwo ibyaha byanyu ngo byoba bisa n'umutukutu ngo araho ngo Kristo ngo arashobora kubyeza bigasa ngo nashiriki. Amen. Rero ngo nakure habaho Imana itokura umuntu ariko ni byiza kuri kurafata ingingo. Amen. Karibu cyane. Niko twimana cyari rero jewe narababaye gose. Narasofye umuntu namusopa ingodo. Hanyuma maze kumusopa ingodo ndiherera nk'uko dusanzwe tubikora mu mwuga wacu. Wamusofye ingodo Portemon.
hari he muri pire kuzamuze kuzamusaga casangamwo rero hari aha muri pire kuzamusaga aha kuzamusaga okay nsanga harimo karangamuntu n'akandi kantu zenye kangana nk'uku ka plastike kariko n'ifoto yiwe ndakarambana naco kamaze ndakajanjagura ndakamenesha ibuye ndagahondahonda ndababara ngene mbonye ta kintu nshobora kugakuramwo mugabo Imana wavuze ko ari muri ville kuzamusaga mugabo Imana yari umugore wo muntu yari umugabo mugabo Imana yaramfashe yambaye ikoti girabura ishati yera n'ipantaro ya kake yari uwo nyene mama Boris genda ugana urupangu oya singa muko Imana yaramfashije harimo akandi kantu k'ubwenge ngira urwo rugabo rwagiye rumaramara ngira ngo warashyize rurafikura amaso rimwe kw'isopa rusanga ndarukomoye $500 mukozi w'Imana harimo se nico kintu c'agaciro carimo idolari $500 ngira ngo waragiye urafikura amaso rurahofomboka indi mbere ko dusenga nkingireko ari ibintu mwaka mufyini na Yesu harageze igihe arashapura arafata ingingo Yesu harageze igihe arashapura afata ingingo aramenagura afata inkunde arugururira intama arugururira fukama harenda kwereka ko basabye mu nsengero mudashapuye ariko mutwamuko fukama umanza kunyereka ayo madolari iyo yashize nico wasomye mu nsengero nakubwiye ati nico wasomye nice wasomye ku mabisi aca kumusaga ureka gakiza kusuza mu nsengero mudashapuye nakubwiye ati nice wasomye ubuye ruranyereka iyo wasomye mu nsengero mudashapuye cyo naje kwihana mu nsengero mudashapuye none wihana kubera tena je kwihana nakubwiye ati nice wiki nimungirire uba nawe usinye urupapuro rw'ibintu by'iwanje witwatwa nimungirire nabi tena je kwihana urazi umwenda bironde urazi ingene usubije kurondera perimi n'ukuntu igoye yari perimi urazi pasiporo ingene igoye kugira ngo uyironke ubu rero urivye ucihereza ku by'iwanje ndabasabye mu mbabarire urazi umwanya biriko birantwara nafashe ingingo yo kubiheba okay none uhebera ku by'iwanje wera ku by'iwanje sinari namenye ko ari mwebwe wera ku by'iwanje sinari namenye nakubwiye ati amadolari mubirita daga kita ku ruhande ubundi mubiri amadolari watwaye aha buze tushira nayo noronka twebwe umuntu turi kuburiro rero aho umuntu adukorera amakosa agacaza ngo nje kwihana wererondeye resitora nziza igezweho iteka neza kandi bisukuye urabura nyarukire muri resitora Pilgrim wifuza gufungura poulet iteguye neza zirahari bakufitiye n'ubwoko bw'amapiza atandukanye pizza vegetalien pizza au poulet n'izindi zitandukanye si ibyo gusa resitora Pilgrim bakufitiye na hoteli tutibagiye n'ama ice cream kubifuza gukora ama anniversaire n'ikibanza cyiza gitomoye iri mu gisagara ca Bujumbura ibarabara bitiwe Boulevard Pruna inimero 17 impande ya magaze budget.